iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Central Africa, urukiko rukuru rw'ibanze rwatangiye ankete nyuma y'ifatwa ry'abasirikare bane b'Abafaransa bafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cya Bangui kuwa mbere. Ishyirahamwe rishinzwe kuzigamira abakozi mu Burundi INSS riherutse gutangaza ko umwaka wa 2020 ari umwaka fatizo wo guha umushahara abagiye mu zabukuru. Twebwe twumva ko ari abakukuruke bose kuvyerekeye ivyo vy'ingingo y'umuyobozi mukuru wa INSS. Ivyo biharuro navyo twebwe tubona no muri iyo nama shikiranganje bavuga gusa umushahara wa nyuma w'umukukuruke yaragezeko. Ildefonse Muhutu uyobora ishyirahamwe ry'abakozi bari mu zabukuru mu Burundi. Abaturage babweyeyeho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bari mu bwigunge, bafite umuhanda umwe pindura bweyeye. Twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera Kamembe, amatike abagoye, moto baduca 7,000 ibihumbi 10 kugera pindura. Umwe mu baturage babweyeye baganiriye n'ijwi ry'Amerika. Inama nshingamateka y'Uburusiya yahaye Perezida Vladimir Putin ububasha bwo gukoresha ingufu za gisirikare hanze y'igihugu. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wirweho. Tagize mwirwe Veniste. Tuhere kuri aya makuru ya Ukraine n'Uburusiya bibandanya bivugwa cyane mu makungu. Inama nshingamateka y'Uburusiya yararekuriye ejo ku munsi wa kabiri Perezida Vladimir Putin gukoresha ingufu za gisirikare no hanze y'igihugu. Abagize inama nkinguzamateka y'Uburusiya n'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano batoye atanumwe avuyemwo guha Putin uburenganzira bwo gukoresha izo ngufu za gisirikare. Ningingo ishobora gutuma Uburusiya bugira ibitero bikomeye muri Ukraine inyuma y'uko leta z'umwe za Amerika zitangaje ko ibitero biza byaratanguye muri ico gihugu. Abategetsi batari bake b'ibihugu vya Buraya batangaje ko inteko z'Uburusiya zinjiye mu bice biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi bwa Ukraine bari mu buseruko bw'ico gihugu. Ni nyuma kandi y'uko Perezida Putin yemeje ukwikukira kw'ivyo bice ku munsi wa mbere. Putin yashikirije ibintu bitatu asaba kugira ikibazo ca Ukraine gihagarare. Asaba ko amakungu yemera ko intara ya Crimea yegukira Uburusiya, Ukraine igahagarika gusaba kwinjira muri OTAN, nuko bigwanisho birungikwa muri ico gihugu bihagarikwa. Kuri aya makuru nyene, Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden ntiyatevye ejo ku munsi wa kabiri yaciye atangaza igice ca mbere c'ibihano ku Burusiya. Ibihano birimwo intambwe zo guhagarika ico gihugu mu buryo bwo guhanahana amafaranga ku rwego mpuzamakungu. Perezida Biden yavuze ko Uburusiya bwatanguye kuvogera muri Ukraine kandi ko n'izindi ngingo zikomeye zizobandanya zifatwa mu gihe Uburusiya bwobandanya iyo nyifato. Uburusiya ntibuzosubira kugwiza amafaranga buyakuye mu bihugu by'uburengero kandi ngo ntibuzoshobora kudandaza amafaranga ku masoko mpuzamakungu ya Buraya. Izi ngingo kandi zerekeye ibanki y'Uburusiya ijejwe iterambere hamwe n'abategetsi b'Uburusiya nk'uko Perezida wa Amerika yabivuze. Perezida Biden yatangaje ko yahagaritse uguhanahana kw'amafaranga kw'ibanki ya leta hamwe n'igisirikare c'Uburusiya. Ibi bisigura ko amatungo y'ayo mabanki yafashwe kandi zizobuzwa gukoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga biciye muri Amerika. Ibi bishikirijwe inyuma y'aho ishyirahamwe rya Buraya naryo ryashize ahabona ibihano vyaryo byo kuremera Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Muri Nigeria abasivile barenga 18 barishwe mu bitero bibiri bikekwa ko vyakozwe n'abajihadiste mu burengero bw'ico gihugu hafi ya Mali. Umushingamateka wo mu ntara ya Tiraberi yavuze ko abagabo bitwaje ibigwanisho baje bava muri Mali batanguye gutera imihana yahitwa Tiziguru imbere yo gutera ikamyo yarimwo abantu. Bamwe bakeka ko hafuye abantu 18,
hamwe n'abandi 8 bakomeretse. Tukiri muri Afrika y'Epfo igiye kuzorungika abandi basirikare hamwe n'ibiduga by'intambara mu ntara ya Cabo Delgado mu buraruko bwa Mozambique. Ni mu twigoro two kugwanya abagwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Abasirikare barenga 3,000 ba SADC hamwe n'inteko z'u Rwanda barungitswe muri Mozambique kugwanya iryo terabwoba. N'intambara imaze guhitana abantu barenga 3,000 hamwe n'abarenga 800 bataye ingo zabo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Afrika y'Epfo bwo kwivuna abansi Brigadier General Andries Mahapa yavuze ko aba bandi basirikare bashasha bagiye kurungikwa vuba. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Amakuru tuyahere mu gihugu cya Centrafrica aho urukiko rukuru rw'ibanze rwatangiye enquête nyuma y'ifatwa ry'abasirikare 4 b'Abafaransa bafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cya Bangui kuwa mbere. Amafoto y'abo basirikare bari mu mutwe w'ingabo za Loni MINUSCA yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga bivugwa ko bashatse kwica umukuru w'igihugu Faustin Archange Touadéra. Abategetsi ba Centrafrica na n'ubu ntacyo baratangaza. Asumutakaboyi. Polisi muri Centrafrica yataye muri yombi abasirikare 4 b'Abafaransa bari mu butumwa bwa ONU mu gihugu mu mutwe w'ingabo z'amahoro MINUSCA. Abo basirikare bafatiwe ku kibuga cy'indege Bangui uko ari 4 bari barinze umutekano w'umujenerali w'umufaransa Stéphane Marchenoir ukuriye intumwa z'amahoro za ONU. Marchenoir yari ku kibuga cy'indege kuwa mbere yuko Perezida Faustin Archange Touadéra yari buhagere avuye mu ruzinduko mu gihugu cy'Ububirigi. Nyuma yaho Marchenoir hahagurutse abasirikare 4 batawe muri yombi. Indege ya Touadéra yururutse hashize iminota 30 bamaze gutabwa muri yombi. Baracyari mu maboko y'abashinzwe umutekano kandi polisi nta mpamvu yatanze yifatwa ryabo. Cyakora amafoto y'abasirikare b'Abafaransa, ibibaranga bya ONU n'ibikoresho byabo bya gisirikare byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga mu mpande zose za Afrika biherekejwe n'ubutumwa burega Abafaransa kugerageza kwica Touadéra. Urubuga nkoranyambaga yo muri Centrafrica izwiho kuba ifitanye umubano n'inyungu z'Uburusiya Bangui yabaye mu ba mbere banditse ibyo birego. Ambasade y'Ubufaransa Bangui n'intumwa za ONU muri Repubulika ya Centrafrica bamaganye icyo bise ikwirakwizwa ry'amakuru ayobya abantu. Itangazo rya Loni ryagize riti MINUSCA ibabajwe n'ibyabaye kandi yambaganye ababigira urwitwazo ku mbuga nkoranyambaga bagerageza gushyira ibyo bishakiye mu mitwe y'abasomyi. Yamaganye ibirego bivugwa nk'igitero ku mutekano wa leta. Abategetsi muri Centrafrica banze kugira icyo batangaza ku byabaye. Urakoze Asumutakaboyi. ONU ikomeje gusaba ko bafungurwa. Umuvugizi wa Loni Stéphane Dujarric yatangaje ko umuyobozi w'ingabo za Loni muri Centrafrica n'ungirije uhagarariye Loni bakiriwe na Perezida wa Repubulika Faustin Archange Touadéra kugira ngo baganire kuri icyo kibazo. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishyirahamwe rishinzwe kuzigamira abakozi mu Burundi INSS riherutse gutangaza ku mwaka wa 2020 ari wo mwaka fatizo wo guha umushahara abagiye mu zabukuru. Umushahara babona mu kwezi kwa nyuma batangiriye ikiruhuko cy'izabukuru. Icyo cyemezo nticyakiriwe neza n'abagize ishyirahamwe ry'abakozi bagiye mu zabukuru. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana. Inyuma y'umwaka urenga umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemereye abakukuruke mu kazi
ko bagiye kuronswa umushahara buri kwezi ungana n'uwo bahembwa mu kwezi kwa nyuma bagikukuruka bagiye kuwuronswa. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe rijejwe gutekaniriza akazoza abakozi INSS yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingene ico kibazo kiko kirafata inzira igana kunyishirama. General Major Emmanuel Miburo n'umuyobozi mukuru wa INSS. Ivyigwa biriko birahera twebwe tweza kuzokorera kuko bo uwo mugwi wejeje kuvyiga ukabidushikiriza twebwe tuzoca tubishira mu ngiro. Ibitigiri vyerekanye yuko mu mwaka wa mbere dufashe ku bihumbi 2020 n'ibihumbi 2021 n'abanywanyi 435 hanyuma umwaka uzokurikira 2021 n'amajana 893 hanyuma dufashe 2022-2023 n'igihumbi n'amajana 490. Ivyo ni biharuro uwo mugwi w'abahinga wakoze ivyigwa washize ahabona. Inama shikiranganji yo kugenekezo rya 16 kwezi kwa kabiri turimwo yaremeje ishigwa mu ngiro ry'iyo politike yo kuronsa abakukuruke mu kazi ka leta umushahara wa nyuma bakukurukiyeko. Prosper Ntahugwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta yabishikirije muri aya majambo. Kubera ko ingingo zo mu gitabo c'amategeko agenga gukingira no gutekaniriza kazoza bene gihugu mu Burundi zijanye n'ingene haharugwa uko pension y'ubusaza ingana zitagihuye n'ivyasubiyemwo mu gisata cyo gukingira no gutekaniriza kazoza abene gihugu ku gice cerekeye ipansiyo yo gukukuruka harategerezwa kuba amategeko mashasha atuma amashirahamwe yo gukingira no gutekaniriza kazoza abene gihugu ashira mu ngiro iyo ngingo. Inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira. Pansiyo y'umukukuruka izongana n'umushahara wa nyuma wo ku kwezi yaragezeko. Mwishirahamwe y'abakukuruke mu kazi mu Burundi barashima ko iryavumerewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rigiye gushirwa mu ngiro. Ildefonse Muhutu arongoye iryo shirahamwe y'abakukuruke mu Burundi ariko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yiyamiriza ibiheruka gushikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe INSS. Uwarongoye iryo shirahamwe ritegekaniriza kazoza abakozi akaba yavuze ko umwaka w'2020 ari wo mwaka fatiro. Twibwire ico dusaba abo tuvugira bose ntituraba ngo abakukuruke ba kera canke abakukuruke bubu, kandi noneho na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ntiyigeze avangura ngo agire ngo abakukuruke b'imbere y'ibihumbi 2020 n'inyuma y'iyo mwaka w'ibihumbi 2020. Twibwire twumva ko ari abakukuruke bose. Kuvyerekeye ivyo vy'ingingo y'umuyobozi mukuru wa INSS, ivyo biharuro navyo twebwe tubona ntaho tubibona no muri iyo nama shikiranganji vyategetswe niyo nama shikiranganji bavuga gusa umushahara wa nyuma w'umukukuruke yaragezeko, ntibavuga ivyo vy'ibihumbi 2020 canke vy'inyuma y'ibihumbi 2020. Hari ikindi uwarongoye ishirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi asaba leta nuko mu gushira mu ngiro iyo politike leta yofatira kukuntu ifaranga ry'u Burundi ryagerera atagaciro. Ari naco gituma dusaba dushimitse leta ngo mu gushira mu ngiro iyo ngingo ntiyibagirwe kwitwararika ibi bikurikira: ingene ifaranga ry'u Burundi ryagiye riragabanuka agaciro. Hano guhanka karorero, hari igihe kurumwa $1 yangana na 87.5 kuwa 2024 uyu mwaka kurumwa $1 yangana n'ibihumbi 2010. Ufashe rero ivyo bihumbi 2010 kagabo kuri 87.5 utora ibice birenga 23. Nk'umuntu yahembwa rero umushahara w'ibihumbi 5 tufate 10, ubu bagize iyo ajustement baroranije ibintu yoca hembwa ibihumbi birenga 210. Aho rero iyo ngingo yobigiye mu ngiro ku neza y'abakukuruke bose. Ishirahamwe INSS iteganiza kazoza abakozi mu Burundi ryashinzwe mu mwaka w'1962. Gushika ubu rifise abanywanyi ibihumbi 228 na 79 nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe.
urakoze Desire Hatungimana. Inama yari imaze iminsi itatu iteraniye mu Burundi ihuza inzego zishinzwe kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo wa leta irasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatatu. Intumwa zaturutse mu bihugu 39 bya Afurika zasuzumiye hamwe ingamba zafatwa, bavuga ko amashyirahamwe yigenga ashobora kugira uruhare rugaragara mu kurwanya ruswa. Pierre Claver niyo nkuru. Inama ikoraniye Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi gushika kuri uyu wa gatatu y'itariki 23 z'uku kwezi kwa kabiri niyibuze inzego zose za leta zifise uruhara mu kugwanya no kurandurana n'imizi akaranda k'igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta muri Afrika. Izo zihurikiye mishamiri zihuza Association des autorités anticorruption en Afrique rifise icicaro mu Burundi. Jean-Claude Bizimana umunyamabanga mukuru w'urwego nshingwabikorwa rw'iryo shirahamwe ashimangira ko bifuza kubuza abanyafrika banyonora amatungo ya leta hanyuma bakaja kuyanyegeza mu bihugu vyo hanze ya Afrika nk'Iburaya na Amerika. Kugwanya ibyo twita refri financier illicite, amafaranga agenda mu buryo butazwi agiye kunyuruzwa akaja mu bindi bihugu hanyuma kugira baraye n'ukuntu agaruka. Muri urwego turiko turaraba ukuntu twogerageza gukorana n'amabanki y'isi yose kugira dufashe Afrika igarukana amafaranga. Ntambamye za mbere nuko abakozi bakiri bake bagwanya igiturire mbere n'abantu bataratangura gutahura ko itunga rusangi bitegezwa gusangira na bose. Byategezwa kudufasha twese kugira tubashe kubaho neza rikareka kuja mu minwe y'umuntu umwe. Abantu benshi bo muri Afrika bari bamatunga bakajana Iburaya, ntibibaza ko iyo tunga bivye iyo riguma muri Afrika ryoteje imbere Afrika. Hari ubukene ku buryo urose ni responsabilité agomba iminsi yose kuca yigungira ko ryatunga rusange gutunga byoroshe. Abigenga bagwanya ibiturire ku rwego rwa Afrika bo babona ko ubwo rugamba ari ingirakamaro ariko ko bigoye kurutsinda. Gabriel Rufyira twarishirame Oricom iherutse kuronka ububasha bwo kugwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ku rwego rwa Afrika yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abanyonora amatungo ya leta kenshi bagira inguvu kuko baba bashigikiwe mu mpisho. Haragiyeho amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire ku isi yose, cyane cyane ivyo kunyegeza amafaranga blanchiment d'argent sale. Ikibazo kihari nukungene abantu batwara muri Afrika bigenza. Biragaragara yuko atangingo zifatwa kugira ngo amafaranga ntajanwe, arico gituma bikigoye cyane yuko inzego zo muri Afrika zigwanya igiturire kubera ziri ntizikomeye na gatoya. Nko mu Burundi murabona barazifuse aho kwigiturire kigwanya ahubwo mengo kirakomera. Murabona nko mu Burundi kugeza nino saha amatungo yabo muri leta atashobora kwerekanwa barayajana rero kuba bazi ko intwaro zizohinduka bashobora kuyabaka bagaca bayatwara hanze kuyanyegeza. Aha niho izo nzego zaturutse mu bihugu 39 vya Afrika zifatira mu gusaba ko abo bigenga nabo boshiramwo uruhara rwabo kugira akaranda k'igiturire no kunyonora amatungo ya leta ndetse no kuyanyegeza hanze ya Afrika gahere. Jean-Claude Bizimana asarukira kandi igipolisi kigwanya ibiturire mu Burundi. Nuko rutegeza gukorana n'abigenga rubakorana n'ibinyamakuru nka bamwebwe amashirahamwe akomakomeye muri Afrika nka za GIZ, BAD, ijya banki yo muri Afrika nkuko bavuze idufasha cyane kandi biradufasha mu bikorwa byacu dukora. Nkuko namanda bivuga igiturire ntushobora kwitamba we wirorera ngo ushobore kwanga igiturire gisaba ko abantu bose baje hamwe kwanga igiturire. Abadukurira bafata ingingo ya mbere yo kwiyamiriza igiturire ni ikintu gikomeye cyane. Ntibigume mu majambo gusa, bitegerezwa no kuja mu ngiro, nuguha uburyo izego zije kwa giturire ukaziha uburyo ko zidafise uburyo. Yo mvuze uburyo ngomba kuvuga uburyo mu bantu no mu mafaranga. Hama ikiri gikomeye nuko izego zije kwa giturire ziteza kwigenga kugira zikore zidegemvya atagitsure zikorako. Abigenga bagwanya ibiturire bobo basanga batari bakwiye gufatwa nk'abansi b'igihugu kugira bafashe muri ubwo rugamba. Hari ico Gabriel Rufyiri atwara Oricom ikorera mu Burundi mu kugwanya ibiturire asaba amareta. Ivyo bizohera ari uko twese tumenye neza umwansi dufise uwari we, nuku kwikunda kurenze usanga ata muntu ashaka kubabara uwundi n'ugiye gutwara abantu
arabe ico bakura ku mbwa adashobora kurabona gato icabaha. Kizera neza yuko rero hamwe n'izi mekanizme ziriko ziraba ku isi kubera babonye yuko ibiturire arivyo biza gufinansa terrorisme, no kuvuga abagira iterabwoba ku isi, tukibaza ko amakungu azobihagurukira ku neza y'isi, kuko aba bantu nico no kwita menace ku isi. Rero abantu barya ibiturire ntawe bakunda, nta terambere rishoboka, nta demokrasi ishoboka, nta ntwari ibereye ishoboka, amafaranga ntagumanyiguzwa mu gihe abantu bakenye cyane. Iyo nama yifuza ko ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryo korana n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'imiryango y'ibihugu vya Buraya na Amerika kugira ivyo bihugu vya rutura bifashe mu kugwanya no gushengeza umutegetsi canke indongozi ya Afrika agiye kunyegezayo uburyo bw'umurengera buvuye mu biturire canke mu matungo ya leta. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda abaturage babweyeyeho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu bari mu bwigunge, bafite umuhanda umwe rukumbi pindura bweyeye, nta modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zihagera. Barasaba inzego z'ubutegetsi kubakura mu bwigunge bakagenderana n'ibindi bice by'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yarabasuye. Ku baturage hafi 20,000 bweyeye ni umurenge usa n'uwihariye mu miterere ugereranyije n'irigize akarere ka Rusizi. Igice kinini cyawo gikora ku ishyamba rya Nyungwe, mu gihe handi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Mbere y'uko imibanire y'u Rwanda n'iki gihugu gituranyi izama gatotsi mu 2015, abawutuye boroherwaga no guhahirana n'abaturanyi babo bo muri komini babayeho mu Burundi kuruta mu yindi mirenge ya Rusizi, ya Nyamasheke cyangwa se ya Nyamagabe ibarwa nk'ibari hafi ku ruhande rw'u Rwanda. Aho twahahiraga ni Burundi nk'uko mwabivuze harafunze, mbo hanyuma ahandi duhahira ni kure. Ibyo byongera rero ibyo umuntu asohora kugira ngo abashe kubona ibyo yifuza kubona ku isoko. Noneho rero ibyo nabyo bihita bigira ingaruka ku miryango ituye hano, ngo nimba umuntu yari afite wenda ibihumbi by'icumi yavuga ko bishobora guhaza umuryango we ari hano, iyo hajeho impamvu zatike agahahira kure nabyo biba ikibazo. Nyinshi muri serivisi yaba iz'ubuvuzi bwisumbuye ku butangirwa ku kigo nderabuzima, iz'ubucuruzi n'ubuhahirane, ubaba abaturage babweyeye barazishakira muri bya bice byamye bibari kure. Umuhanda pindura bweyeye w'ibirometero bisaga 30 uca rwagati mu ishyamba rya Nyungwe niwo wifashishwa muri izo ngendo. Ariko kandi aha nta modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihaba, bituma ikiguzi cyo gusohoka habweyeye ujya handi gihanitse. Ko nkungu biragoye kuba wahaguruka intanga ujya nka za Pindura ujya za Kigali, n'urugendo rukomeye cyane. Gutega moto ari ibihumbi bigera muri 6-7. Twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera Kamembe, amatike abagoye, moto baduca 7,000, 10,000 kugera Pindura. Ugasanga nago wabona ukuntu ukora business yawe. Ubisanga moto ni 10,000, iyo imvura iguye 15, ni amafaranga menshi cyane. Ubwo rero urabyumva nago twatera imbere tutarabona imodoka yabidufashamo. Mu kwa kane k'umwaka w'2019 aba baturage bari bahawe imodoka imwe rukumbi yabahuzaga n'umujyi wa Kamembe, yahakoraga ingendo enye mu cyumweru. Icyakora bavuga ko iyo yakoze igihe giti gahagarara, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabakura muri ubwo bwigunge. Ubuyobozi twebwe twumva twabisaba yuko baduha imodoka ikagitusayidira ikatujyana ikatugeza nk'Ipindura, nk'uri kujya i Kigali cyangwa se ukajya kwa muganga se utiriwe utegatega. Mwadukora ubuvugizi iyo modoka tukongera tukayibona, uburyo natwe twabona uko dukora business yacu tujya Kamembe, kuko upaka Burundi hano urafunze. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zivuga ko ihagarikwa ry'iyo modoka ryatewe n'imiterere y'umuhanda utarukoze.
Bwana Kibirigani Seti utegeka Rusizi akizeza ko imirimo y'ikorwa ryawo ubu yatangiye nisozwa ubwo buryo buzasubizwaho. Byaba bihagaze kubera umuhanda mwabonye ko uriya muhanda ntabwo uri nyabagendwa, ni umuhanda urimo ukorwa kandi twahuye n'abawukora kugira ngo wihutishwe. Biragaragara ko transport ihenze, icyo nacyo turakizi kandi biri mu bintu byihutirwa cyane. Nta nubwo ari iyo modoka gusa, twumva n'umuhanda nimara kuzura tuzakora ubuvugizi haboneke n'izo za Ritiko bavugaga uko zagitambe byakemutse. Uretse ubwigunge bushingiye ku kutoroherwa no kugenderana n'ibindi bice by'igihugu, aha mu Bweyeye haracyagaragara ikibazo cy'ihuzanzira rya telefone ridakora mu bice bimwe by'uwo murenge bitorohereza abahatuye mu itumanaho. Abo bakavuga ko kenshi ibyo byagiye bituma mu bihe by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FLN batabasha kuburirana no gutabaza inzego z'umutekano mu gihe gikwiye. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu makuru y'imikino turi ku munsi wa kane w'isiganwa mpuzamahanga ry'amagare Tour du Rwanda. Abahatana barakora urugendo kuva i Kigali berekeza Gicumbi mu majyaruguru y'igihugu n'urugendo rw'ibirometero 124 na metero 300. Kuri uyu wa kabiri umukinnyi w'umunya-Colombia Jonathan Valencia Restrepo niwe wegukanye intera ya Kigali Rubavu, ahita yambara n'umwenda w'umuhondo maillot jaune. Jean-Claude Munyandinda. Kuri uyu wa kabiri rwari urugamba rukomeye rwo kunyonga igare mu rugendo rw'intera ndende kurusha izindi muri Tour du Rwanda 2022. Iyi ni intera ya Kigali Rubavu ireshya n'ibirometero 155 na metero 900. Abasiganwa bari bategerejwe n'ihurizo ritoroshye ryo gutondagira imihanda izamuka ya Shyorongi, Kanyinya, Buranga, Kivuruga, Cyabingo, Bigogwe n'ahandi. Nta munyarwanda n'umwe wari warigeze kwegukana etape yari yose yasorejwe mu mujyi wa Gisenyi mu mateka y'isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka. Mbere y'aka gace umukinnyi Jean Bosco Nsengimana wo mu ikipe Benediction y'Irubavu yari yatangaje ko amateka ashobora guhinduka. Urebye nk'abanyarwanda muri rusange nk'abakinnyi b'u Rwanda twiteguye neza, mu by'ukuri ku ruhare rwanjye kuri ngewe numva ko byangendekera neza, numva ko na etape nayitsinda bitewe ngerageza kuzamuka, naritoje gusumba indi myaka yose na Kenya Tour du Rwanda. Inzozi z'uyu musore wigeze kwegukana Tour du Rwanda muri 2015 ntabwo yashoboye kuzikabya nubwo yakomeje guhanyanyaza afatanyije na mugenzi we Eric Manizabayo bagenda mu imbere kugera mu mujyi wa Musanze, ariko biza kurangira akagozi gacitse. Umunya-Colombia Jonathan Valencia Restrepo wo mu ikipe ya Androni Giocatori yo mu Butaliyani niwe watanze abandi umushi yegukana intera ya Kigali Rubavu mu isibo ry'abakinnyi 7 bose bakoresheje ibihe bingana, ni ukuvuga amasaha 3 iminota 54 n'amasegonda 10. Uwa kabiri yabaye Axel Laurence ukinira B&B Hotels yo mu Faransa. Ku mwanya wa gatatu haje umunya-Espagne Angel Luis Madrazo wo mu ikipe ya Burgos BH yo muri Espagne. Uwa kane aba Nathanael Tesfazion umunya-Eritrea ukinira Androni Giocatori yo mu Butaliyani. Uwabaye wa gatanu ni Jesse Ewart umunya-Irlande ukinira ikipe ya Bike Aid yo mu Budage. Umukinnyi w'umunyarwanda waje hafi ni Seti Hakizimana wo mu ikipe y'igihugu Team Rwanda wabaye wa 23 akaba yahageze nyuma y'umunota umwe n'amasegonda 31. Nyuma y'agace ka gatatu kw'iri siganwa Tour du Rwanda ku giteranyo rusange classement general wambaye umwenda w'umuhondo ni Jonathan Valencia Restrepo watsinze etape ya Kigali Rubavu. Intera y'ibirometero 308 bamaze gusiganwa yayinyarutsemo akoresheje amasaha 7 iminota 27 n'amasegonda 22. Akurikiwe na Axel Laurence arusha amasegonda 3, naho umunyarwanda uza hafi ni Renus Uhiriwe wa Team Rwanda uri ku mwanya wa 22 akaba arushwa n'uwa mbere umunota umwe n'amasegonda 45. Muri iyi Tour du Rwanda u Rwanda rwaboneyeho kwakira umuyobozi w'isiganwa Tour de France ariwe Christian Prudhomme. Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi avuga ko uru ruzinduko ari ingirakamaro kuri iyi siporo mu Rwanda. Azasura centre d'excellence dushaka gutangiza dufatanyije na ministeri na agence y'iterambere Agence Française de Développement muri Saint Aloys i Rwamagana. Ubwo rero azaza isure y'inama y'uburyo twafatanya mu guteza imbere urwo rubyiruko, azanakurikira stage ebyiri za Tour du Rwanda. Turifuza yuko urwo rugendo aduha inama z'uburyo twarushaho kunoza. Umuntu uyobora Tour de France ni umuntu uri ku rundi rwego, noneho natwe tukaba twategura ingendo shuri ku batekinisiye bacu bakajya kureba. Kuri wa gatatu harakinwa intera ya kane y'iri siganwa Tour du Rwanda. Guhera saa 3 za mu gitondo abasiganwa barahaguruka i Kigali ku Kimironko berekeza i Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru mu rugendo rw'ibirometero 124 na metero 300. Umukinnyi wa mbere ategerejwe mu mujyi wa Byumba isaa 6:15.
yari Claude Munyandinda i Kigali. Ibi birori by'isiganwa ry'amagare mu Rwanda ijwi ry'Amerika rirabikurikirana tubibagezaho umunsi ku munsi. Ni hano turangirije aya makuru hamwe na Mukoberi ya Baro. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'umunsi: umwana w'umwami asaba imbwa yarabanje kubajisha inkomo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.